na wewe, ni jewe na wewe, tulivyabona vy'Imana turabasoda ba Yesu, tulivyabona vy'Imana turabasoda ba Yesu. Ni musomyi w'ijambo ry'Imana, reka nsome kano karongo ko mu Migani igice c'12 aravuga ngo umugisha w'Uhoraho uratungisha kandi nta mubabaro awuvangamwo. Bakunzi b'Imana mukoraniye hano, bubahwa Imana ateye iteka, mu nkundire nkengurukire nyene icubahiro n'umutambukanyi wiwe, nkengurukire leta rongoye kuri no teka ridasanzwe, ntewe n'Imana nkaritegwa n'igihugu, nkongera nkaritegwa n'abavyeyi guhagarara hano ngo mvugane namwe mukoraniye hano, mvugane n'abari hafi, mbere mvugane n'abari kure. Munyemerere tugire gutya turamvura ibiganza vyacu kuri bo, dukenguruke ku bwanje no ku bwawe kuri riteka baduteye. Bakunzi b'Imana dukoraniye hano, duhagaze hano ku munsi ugira kane, umunsi w'amashimwe, aho igihugu kiriko kirashima, indongozi zose ziriko zirashima, abarundi bose turiko turashima, ishengero ryose turiko turashima ivy'Imana yadukoreye mu guhindura amateka ya kino gihugu. Nagira ngo aya majambo tuyasangire twifatikanije ijambo rivuga ngo ico Imana izogukorera n'ico izogukoresha yaramaze kugitegura. Ico Imana izogukorera n'ico izogukoresha yaramaze kugitegura. Kandi ubimbwire mugenza uti ico Imana izogukorera n'ico izogukoresha yaramaze kugitegura. Imbere yuko ninjira muri aya majambo, nagira ngo mu nkundire nyarutse kubw'umwanya ntangure utudukuru tubiri, kandi ni watwandika tuzogufasha ko twaramfashije. Ngo hari abagabo babiri barababanyi, abo babanyi babiri umwe yarakunda gusenga cyane, uwundi ntiyakunda gusenga. Hanyuma ngo umunsi urizina aragenda, agiye gusenga, Imana iramubwira ati rero wewe kukunda kumpamagara kandi ugakunda ko ndagukorera ibikomeye, genda wicare muhira wiyumvire neza, hanyuma ejo uzogaruke umbari ico watoye. Atariho condition nimwe mu byo uzonsaba vyose, ico wowe nzogukorera rimwe, ujya mu banyi wawe mwankana nzoca ndakimukorera kabiri. Wa mugabo ngo aragenda, ageze muhira arasenga ariyumvira ati bo ndatoye inyishu, ko mvise amaso abiri nkagira n'amaboko abiri n'amaguru abiri, vyose bikaba ari bibiri Imana yampaye. Ejo natoye inyishu cyo nzobwira Imana, nzoca ngenda mbwira Imana jewe inkura ijisho rimwe nawe ikimukura yose, jewe nshukuguru kumwe nawe ikimuca yose, hanyuma nanje ukuboko kumwe nawe ikimuca yose. Ate ko bizogenda kose kameme je nzocumbagira, ariko wazoba yicaye hasi. Jewe nzorabisha rimwe, ariko we ntazobona na kimwe. Je nzokoresha ko kumwe nzofungura, ariko we bazomutamika. Iyo mugabo asubiye ku Mana, Imana ikiramubwira ati wasenze ariko niwashikanye guca umutima wanje wifuza, genda usubireyo wongere wiyumvire. Wa mugabo ngo agarutse avuga bibiri nka bya bindi nyene. Agakuru ka kabiri ngo yari umugabo yakunda abakenyezi cyane, mugabo we nturimwo urumva n'inkuru, yakunda abakenyezi cyane. Urumva ngo abonye umukenyezi agaragara nk'uyagayaga mu maso, yacatangira kubiruguya, uguya rukamurenga. Ubwo nimve mvuze abagabo n'abakenyezi bakunda abagabo nabo nyene barahari, babona abagabo bakabiruguya. Ivyo si ruhande rumwe, mugabo reka ndabivuge n'inkuru gusa urabe ingene wo bigenza. Hanyuma ngo umunsi urizina
ashima umukenyezi w'umubanyi, mugabo umukenyezi yarasenga cyane. Urumva naho abantu basenga ntibabona ko mu by'amasengesho. Wa mukenyezi aramubwira ati wifuza ko ndugafasha iki? Aramubwira ati jewe nifuza ko umunsi umwe kubwiwe yavyita gutegwa iteka ngo aza umutera iteka bararane muri guest house ahantu kanaka. Wa mukenyezi kubera ko yasenga kandi akaba yari umubanyi, araraba umukenyezi w'uyo mushinga ntahe yamusavye ivyo, aramubwira ati nta ngorane, umugabo wanje arakara ariko nzogerageza ndamupange bipangike kandi bizocamwo. Mugabo ntiyagomba gupanga uwo mugabo wiwe, yagomba gupanga uwo mubanya mwifuza. Ngo acaramubwira ati ejo ku mugoroba twavuganye n'umugabo ko nzoji wacu, hanyuma nawe rero uze witegure. Mugabo condition iyo hotel uzojamwo uyimbwire hakiri kare, hanyuma je nzoca nitangira muri iyo hotel uzoza unsangayo. Mugabo kandi kosa uzokora ntuze wihende ngo watsa amatara, ni watsa amatara uzoba wisha umuti. Wa mugabo ati nta ngorane kazi mubinyemereye. Wa mugeje agenda panga umugore wa mugabo amujana mu hotel, amwambika impuzu yahora yambara, amusokoza ngo ahora sokoza, amwigisha kuvuga akajwi gatoyi nk'akajwi kuyo mukenyezi, amaca mujanayo. Sije no hahera hohera uyo mugabo yagiye kuvumba bitavumbika. Ici Imana rizo gukorera yaramaze ugitegura. Igihe nariko ndasenga, Imana yanzanye hano kuri kino kibuga, Imana irambwira ngo genda ubwire se barundi kwiri koraniro yakoranije ryahimbaye umutima wanje. Kandi kubwizo mpamvu Imana irambwira ngo uyu mwaka wa 2022 Imana igiye gukura ikintu cyose cyagaragara nk'igitsitaza cyabuze ibikorwa Imana yabajeje kubandanya. Imana irambwira ngo igiye gufatanya imitima y'abarundi bari mu gihugu bari hanze, ibacishe bugufi bose babubahe, kuko ubutware ntabwo butangwa n'umuntu buva ku Mana. Iyo Imana igushize hejuru ibifise impamvu abantu batazi ariko yoyo izi. Rero hari abantu usanga ari aba contre succès, kumwe kwa wa mugabo yabwira Imana ngo tobora ijisho rimwe nanje uwo mugabo nawe mubanye uzomutobora abiri. Iyo babonye umuntu Imana yateye iteka bakora ibishoboka vyose kugira ngo iteka Imana yamuteye rimuveko. Ariko Imana yambwiye ngo ntizosubira kwemera kwicubahiro mwahaye izina ryayo kizongera guhonyangwa n'umuntu n'umwe. Amarembo yuguruye azokwama yuguruye, kandi icubahiro cy'abaha mwayihaye nayo igiye kibasubiza. Rero nagira nkubwire ngo bwira mugenza wawe uti muri 2021 n'ibyo utigeze kubonesha amaso Imana izobikwereka, kandi icubahiro utigeze kugira Imana izokiguha, kuko ni umwaka tugiye kuja bukiramwo ijuru ryamaze kuwemeza mu izina rya Yesu. Mbega wombwira ngo tuzojabukana nawe? Ni bangaye bifuza kujabuka muri uwo mwaka Imana yamaze gushira ko akoro kuvyo basabye vyose? Iyi Mana rero niyo nje kuvuga muri kano kanya bampaye. Ni Imana itaraba nkuko abantu baraba. Nariko ndasoma muri rya Zaburi ya 34, ni washaka urahasoma kuva ku 15 gushikaja ku 19, ariko je ndavuga mu 19 gusa. Haravuga ngo amagorwa y'umugororosi ni menshi, ariko horaho ayamukiza yose. Naco bitwaye ivyo uri kuracamwo. Nje kumenyesha inkuru nziza ngo biguma vyoroha. Imana Burundi bwashize imbere iri ku kivi, irateramye, amarembo yayaruguruye,
aho utigeze kurota mu nzozi Imana igiye kwagushikana. Numvise hari ariho bavyumvise gusumba hariya muri tribune d'honneur. Najya babwire ngo mwebwe Imana yashize hejuru gusumba abandi. Buriya hejuru ni hahera. Umuntu ava mu bwiza aja mu bundi, akava mu bwiza aja mu bundi. Imana imaze gutoranya Aburahamu, yamubwiye amajambo akomeye. Yamubwiye ngo wewe nzoguha izina rya rurangiranwa. Umuntu ashobora kumenyekana mu gihugu ciwe cy'amavukiro ngo wasanga nta zina rijabuka imbi bafise. Nagira nkubwire ngo izina rijabuka imbi mugiye kurihabwa. Uburundi bugiye kuba rurangiranwa mu bihugu bikize kandi bishizwe hejuru, mu bihugu bifise ububasha bwo gutora amatati mu isi yose. Imana yaramaze gushirako akoro, iravanga Uburundi bazobukonsirita mu gihe kiza. Babazi indongozi zacu uko zabigenjeje mu gutorera umuti ibibazo igihugu caciyemo. Nagira nkubwire ngo harayandi mavuta uhora hagiye gusiga indongozi zacu. Hari ubundi bwiza Imana igiye kubashirako, kandi hari ubundi bushobozi Imana igiye kubambika. Buriya umuvyeyi ashizwe hejuru n'abana biwe bose babonegwaho. Haleluya. Mbega hari uwovuga ngo amina? Mvuge simvuge? Ikigira kabiri nagomba kuvuga, aba bantu bariko barasenga warumva ko bari abakozi b'Imana mu mpande zitandukanye. Uyo mugabo yasenga asaba uyo mugore ngo amugirire ubuntu, we yavyita ubuntu basangira icyaha. Ariko asanga uyu mukenyezi hariho ubundi bwiza agendana uyo mugabo atigeze abona. Aravye kumbura uko yari ameze mu buryo bw'indemanwa, yabona umenga arasanzwe, yopfa kumutora hamusanze akamukoresha ibyo yifuza. Ariko asanga muri we hari ikindi kibanza yahaye Imana. Imana irikira kigenzura, kirimo amabanga y'ubwenge, kirimo ubushobozi bwo guhindura ibintu. Nanje kukubwira ngo uyu munsi ari abakenyezi bari muri kino kibanza, Imana igiye gusiga yandi mavuta, ibaha ubwenge bwo guhindura ibintu. Inzira baciyemo abantu umenga n'iz'umwiza bazosubira guticamo basanga zirimo umuco. Ari gihe umuntu agufatira mu bihurimwo akakwitegereza akavuga ati uyu ico no mukoza cyose yocemera. Ariko vugira ijambo uzohora ubwira abantu bose uti hari iki Imana yakoze muri jemwe mutamenye. Ni wahura n'umuntu akubwira ngo urakenye, uzumubwira uti wandavye inyuma ku mubiri. Mugabo hari iki Imana yakoze muri jewe cyatungishije amoko n'amahanga. Umuntu ni yagusanga uri umushomera atakazugira, uzumubwira uti nta kibazo kazima mu Burundi dufise Imana. Imana yibutsa abandi najeho bukera bucinyibuka. Ngira nkubwire ngo ntuzugire ubwoba. Abantu benshi barafise ingorane, iyo abonye mugenzi we yateye imbere Imana imugiriye ubuntu ikamutera iteka, aho kumufasha kuvuza impundu no gukoma amashi acatangira kumwimbira ivyobo, agatangira kumudendereza murementaniriza ngo urumva nguriya ngo ariba, nguriya ngo apana. Uzumubwira uti umugisha uhoraho uratungisha kandi nta mubabaro avangamwo. Sabantu bose bateza gutunga ari uko bivye, kandi sabantu bose batagusumwa ari uko basambanye. Oya, sinabandi bateza gutunga ari uko bagenzi babo bagize ingorane. Imana iragufitiye umugisha, jewe iramfitiye umugisha, abarundi rabafitiye umugisha. Sinivyo gusa, hanze yacu hari ibindi Imana itubikiye. Ngira nkubwire ngo vuba cyane mugiye kubona babazungu baduryoza baza kudusaba karanga muntu. Haleluya.
jewe ndakunda gusenga Imana yangiriye ubuntu kuko sindabikurusha. Ariko umunsi umwe nagiye mu masengesho ndiko ndasenga ndabwira Imana nti Imana ndashaka umbarira amakuru ya kino gihugu. Mbega iki gihugu bizogenda gute? Naringeranije n'ibihe cyariko kiracamwo, ngeranije n'irinde cyarimwo, ngeranije nuko cyatukwa, ngeranijwe nuko mbabigusigure gute ntibisigurika. Ariko nagenda kubwire uko abantu bakuvuma cyane iyo bariko barakurenganya niko Imana iguhezagira cyane. Iyo abantu bakugwanya cyane bariko barakurenganya niko Imana ikugwanirira cyane. Iyo abantu bakwanga cyane ni Imana igukunda cyane. Iyo uri mukuri ugendera mu kugororoka wayihaye ikibanza cya mbere, kuko yo ntiraba nk'abantu, yo iraba ibwina mu mutima. Hari abantu bataraba ngo babone, hari abantu batiyumvira ngo bashobore gutora ikiriyo, hari utamurika n'itoroshi ngo uhabone. Ni Imana yacu irenza amaso ikabona. Iyo bitaba gutyo Uburundi ntibabukivuga, Uburundi ntibabukiriho. Ariko bwira mugenzi we ngo raba ingene tuyagayaga, ni ya mavuta yava mu ijuru, ni ya Mana twashize imbere yadusize. Raba ingene jewe nsa n'Imana mu maso. Mbega wambonye? Mubaze ko yakubonye, nimba atakubonye mwiyereke. Haleluya. Mbega bakozi bana mwambonye? Inyuma y'amajambo batuvuga, inyuma bya bitutsi badutuka, inyuma hamwe baduharira ivomo. Raba ingene tubliya, raba ingene abavyeyi bacu bakayangana, raba ingene indongozi zacu zitamba, ziririmba, zihimbaza Imana, ziterera hejuru. Oh haleluya. Umugende w'amariba y'ibitutsi Imana yaciruka amaraso ya Yesu arahanagura. Oh hayabasakataya rombaya siteke. Haleluya. Ikirahaguruka nk'umwami w'abami isanga y'amahanga ya kure yari aho tudashika n'ikiganza yo irahashika. Yacija irababwira ngo bajya n'abana banje, rijya n'ihanga narobanuye, bajya n'ubwoko butavumika. Ibyo vyete mwabanditse ko bikure ko vyihuta. Uyu munsi byarahavuye ntivyahavuye. Uwera wa Isirayeli yarabifuse, Imana y'u Burundi irabifuta. Nagira nkubwire ngo n'uzongera kwihenda ubuhoho izoca imusira ibanga. Gira mugenza uti ntifyina irobanuye umuntu iramenya ingene muzigama. Iyo yitoreye umuntu iramwigisha ingene aca mu bansi, kandi iyo itoye umuntu iramenya ingene mushira hejuru. Hariho abantu ndiko ndabona muri iki gihugu bagiye kuronka ubuzima mu mahanga ya kure, mu bihugu bikomeye, kuko hariho abantu Imana igomba icemwo kugira ngo imenyekanishe Uburundi. Haleluya. Imbibe bugaye ngo ntitujabuke, ijuru rigiye kuzugurura. Mutwaye izindirimbo n'amashimwe muyajanye mu mahanga ya kure, mubamenyesha Imana yabatabaye, yabarwaniriye, yabagaburiye, yabambitse, yahembye abakozi ba leta, ikagwiza finance y'igihugu cacu. Abari batwambitse ibara bagasanga twambaye ubwiza bw'Imana. Mbega novuga ukavyumva. Icya gatatu, nagenda kwigisha gukunda igihugu cawe. Nimba ukunda Imana, uzukunda igihugu cawe. Hari abasirikare mpora nitegereza ngaha bariko baratambuka, nkabasengera nakubise ibifukamiro hasi, nkabwira Imana ngo ingabo z'igihugu cacu ahantu hose bazokandagira mw'isi uzobagira abambere, amagrade yabo azagaragare mu buryo bw'imhemu kurutwa agaragara mu buryo bw'umubiri. Kuko iyi Imana iguhaye grade y'imhemu, abo mu mubiri barakuraba ntibagutahu. Ntibagutahura. Oh haleluya.
ndavuze ngo akira grade mu buryo bw'impwemu mu izina rya Yesu kugira ngo bari mu mubiri bose bakuyobegwe. Imana ikuduze hejuru igushiraho amabanga yayanyegeje. Imana ikwambika ubwiza ubw'amahanga yose atambaye. Imana ikwambika igitinyiro icy'amahanga yose adafise. Imana iguhe kuganza iby'amahanga ataganza. Mvuge simvuge, hariho numvise avuze ngo amina hariya, numva ijwi ry'Imana rirambwira ngo abo yamenye kera, yabatoranije kera, yabahaye gushushanywa n'ubwiza bw'umwana wayo. Hey, yaradurobanuye, amahanga agomba kubimenya. Dufise Imana itaye iwacu, Afrika igomba kubimenya. Haleluya. Umugisha w'Uhoraho uratungisha kandi nta mubabaro uvangamo. Iki si gihe cyo kurira, ni gihe cyo kuririmba. Abarundi bakunda igihugu cyacu, abari kure tukabahamagara tukabatumirira gukunda igihugu no kugikorera, kukivugira bari mu mahanga ya kure, kwemanga ko ari abarundi. Apana kwinyegeza ugeze mu kindi gihugu ngo iwacu si heza. Mu isi yose ni habi, heza ari mu ijuru honyene. Nta gihugu na kimwe kitagira ingorane, kandi gifise cyose kirafise n'iherezo ryacu. Nambugo uyu munsi siko bizohora, namburira uyu munsi siko bizohora, namburi mu ntambara uyu munsi siko bizohora. Ikintu cyose kirafise umwanya wacu. Oh haleluya. Mbega mvuge simvuge? Niseme. Hey, niseme. Hari abasenze mbere baranisonzesha ngo hajya imbere hajya ngo ntuzuhahonyore. Barabwira Imana ngo dukura amaso upfumukura abiri guma yicaye. Nagira nkubwire ngo basenze nabi, kuko ugiye gushigwa hejuru bose babiraba. Hajya batagomba kugera nihigiri gushikane, kandi bijya batagomba kwigukorera nivyo igiye kugukorera. Ni igihe Imana iri kirahindura ibihe. Iyo nibutse ko ndi Umurundi ngasangwa ntari mu masengesho, cyangwa ngafata Coca-Cola ikanye nkayinywa, nkayinywa nyene n'umutima ubikunze. Egashanda kavuye ko nakarega hora kancisha mu nzira. Iyo nsanze abapolisi bari kwibarabara naho ari saa 8 n'ijoro mvuye gusenga, njambwira mfande nikomera, mfande komera, mfande atiramba mwana wa mama ramba. Ahandi no bigira bagaca bandeka nkagenda, ni hehe shakuza ubwenge. Gira mugenza uti ni wirambire sha, bavuga niyo baravuga, ari umunsi bazoceceka Imana yabacekesheje. Aruri karanyumva hariya ngo agire gutya. Iyo ubwiye mugenza ngo komera ngo uri muri systeme, abatari muri systeme y'Imana bari mu ya shetani. None hari umuntu abata systeme agira, wowe wayo mu rugo nta systeme ihari. Ana systeme wahabonye, ntiwabonye ko bakuru umukuza baza ku rutonde. Ijya si systeme. Abantu bamenyereye akajagari mu mutwe, iyo babonye umuntu ivyo bitonze neza ntibabura utujambo bazana. Ngira nkubwire ngo buci batangaza ijya twashize imbere. Paulo yavuze ijambo rivuga ngo babivuga nabi, babivuga neza, babitumbereza imbere, cyangwa avuga byumva kose kazima izina rya Yesu rivugwa. Mu Burundi tuvuga Yesu twese. Iyo winjiye mu biro by'umushikiranganje usanga Bibiliya riri avuga ngo ya mana pastori hari ivyiri kirakora, ya migambi pastori iri kiratereje imbere. Ugiye kwa directeur, ugiye kwa buramatari, ugiye kwa musana bati ya mana yacu. Ntivyigeze bibaho ivyo bitanguranye n'intwari hari ubu.
mbega ntitwogira gutya ngo tubasabire amavuta. Imana nibahe kuramba abavyeyi bacu, mwirambire, musagarare, mushike kure, mukomere kugira ngo mukomeze abo mwashizwe imbere. Imana y'ubushobozi ibahagurukirije ikindi gihe gishasha mutari mwarigeze kwinjiramo, ibasiga yandi mavuta abantu batigeze kubabona ko, ibashe gikundiro kidasanzwe abantu batigeze kubona mufise. Imana ibahe kuganza amahanga nkuko yabihaye Aburahamu, abakomoka mu nda zanyu baze begukira umugisha w'amoko n'amahanga yose yo mu isi. Izina ry'Imana yanyu rize ribashire hejuru mu nzira zose, ribasumbisha yandi mahanga. Ariko rero amasaha yo Bujumbura naho twe twakijijwe yo ntakizwa. Rero kubera amasaha adakizwa, aho rero hacasigara hakora Imana yo mu ijuru. Reka ndangirize kuri iki kintu ko numva amasaha avuga ngo nkizwe na jewe. Hariho abantu rero badakizwa kuri program. Iyo bamuhaye akazi muri leta bakamuhana n'imodoka nziza, acaso atonda saa 3 ntunze wega ari directeur general. Mbenda babaza ikibazo mwe mukoraniye hano hariya mu biro muri ahantu ngasimwe ndiko ndabwira abanyagihugu bo ngaha. None directeur general atonze saa 3 abatwara bagatonda saa 1:30. None yoca bakota ryari tuvuganye nk'abantu bima? Nivyo okunda. Ikashimira mutama Maire de la Ville. Maire de la Ville ndamushimire imbere ya nyene icubahiro n'imbere y'abandi bakuru. Ugiye kumurondera saa 1 y'ijoro usanga ari ku biro, ariko arakira abantu avuga ati nta kindi canzanye genda ingabo. Genda saka abarundi bose duhinduka nk'abasirikare ba Kristo, umwe wese agakora ijoro n'umutaga kugira ngo Burundi butere imbere. Aya kuko ubunebwe bushira ihanga mu buja. Imyaka twamaze turabanebwe tugomba kubivamwo. Isaha ikabisaha. Abazungu baranyica ngo time is money, umwanya n'amafaranga. Hari ahantu tutashitse kubera gutakaza umwanya, ahubwo ngira mvuge ngo 2020 umugishizo wari 3 double. Reka no muri programme ibintu bihinduke, ikintu cyose kibe gishasha. Rero mvuge bya bintu bitanu nce nigira ko datavuze ngo ngezaho, ariko ndasengera kino gihugu cacu. Navuze ko nabonye abazungu batonze kuri bonakeye baje gusaba karanga muntu, imvura yagwe kabanyagiriraho. Mbaza Imana ntibini biki, Imana irambwira ati igihugu ngiye kugitonesha gushikaho kizogira valere abantu badashobora gusigurirwa. Rero mu bihe biza kandi sikure cyane, Uburundi biko buraduga, amahanga nayo ari karamanuka. Mugiye kubona indege zitangira kumanuka, ajya amadolari n'amayero mudafise bazoyatuze nabaje gusama akayaga Ibugarama hariya. Kazi Imana duhaye akayaga keza sha nta uhomba vyose. Icya kabiri nabona Imana impaye iri kirambwira mbona izanye umutaka iwufukisha kino gihugu hejuru. Imana irambwira ngo iki gihugu irakitwikiriye, irakizitiriye, irakizigamiye. Bivango nta mvura nta cyago gishobora kuva mu ijuru canke mu isi ngo kimanuke ngaha hantu, kuko hora hari ngaha muri iki gihugu. Icya kabiri nabona Imana izanye umunara muremure, mboneteruye cya gihugu igiteretse hejuru. Imana irambwira ngo kini gihe cyo kuzamuka ku Burundi. Bibwire mugenza ngo kini gihe cyo ku Burundi buzamuka bugashigwa hejuru. Icya kane nabona Imana izanye itara rinini iritereka hejuru ku musozi ntigeze mbona muri iki gihugu, mbona ari muri amahanga yose. Imana irambwira ngo iki gihugu ngiye kugihindura itara rimurikira amahanga yose.
nagira mvuge ngo bimubona biriko biraba ibikone birongowe n'abakuru n'icyo mukuru w'igihugu cyacu abakuru mu nzego. Iki ni kimero cya Reveil International. Ikangura Imana yavuze ko rizohera rigiye gutangura mu gihe kuribona. Bwira mugenzi wawe uti jewe nawe we tuzorya ivy'amahanga yanyegeje. Icanyuma Imana yambwiye ngo igiye gutanga umutima wo gukunda igihugu ku barundi n'abarundikazi. Imana irambwira ngo iyi bonane nyene cyo n'umuryango bagiye kwinjiramwo, izi nzego zose zatazigiye kwinjiramwo, ngo igiye kwabera bonane yo gukura ikintu cyose cyari kimeze nk'uburemere mu byo bakora. Vuga ngo bigiye kuvaho byose byabaremera. Gira gutya ngo bigiye kuvaho ibyabaremera. Mbega mwonyemerera mu cubahiro cyanyu muvyeyi wacu mukuru w'igihugu n'umutambukanyi wanyu mukavyaguruka muri ico kibanza murimwo, nta burenganzira n'ibise kubikora ngo kwijurura ibishaka gutyo. Mwe n'inzego zose mufadikanije ababene gihugu bose bari hano n'abakozi b'Imana ngo turamvura ibiganza kuri mwebwe, tubipfurize kujabuka atanzitizi mu buzima bwanyu zihari. Tubipfurize ijunja n'ijambo muhawe n'Imana rizotuma 2020 mukora mwumva muguwe neza, amajwi yose muvuga ngo haleluya yose akitaba amina, kuko ari byo agomba kubakorera. Mubinkundiye mukavyaguruka nsaba ibiganza vyacu hariya tubinyarukije. Mbega nibangahe bipfuza ko indongozi zacu uhoraho azishikamisha kugira ngo zishikane Burundi kure, azihesha icubahiro kugira ngo amahanga bimenye, azifata amaboko kugira ngo nazo zubake igihugu mu buryo budasanzwe. Nimba wumva ariko bimeze, labisha ibiganza hariya abavyeyi bacu bari tubasengere. Uwicaye wese avyaguruke kubwico. Imana yavuze ngo uyu munsi igiye kurema impwemu nsha mu bato n'abakuru kugira ngo batahure ko uyu mwaka ari uwabo gushika kure. Uhoraho Mana yacu, Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, iri ni rya jambo wavuga ko riza gusozera kino gikorane. Abani b'abavyeyi waduha inyuma y'intambara nyinshi baciyemwo. Abani b'abavyeyi warobanura nk'uko warobanuye Aburahamu, waramukomeje umufata amaboko umugira sekuru z'amahanga. Abamukomotseko bagize izina rikomeye. Niyo mpamvu turi hano rero Mana, nk'abavuka gihugu n'abanyamahanga bari hano n'abarundi bari kure mu mpande zine z'isi. Mu izina rya Yesu Kristo turaseguye amaboko nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu n'umutambukanyi wiwe n'umuryango wiwe wose. Turaseguye amaboko indongozi wadushize imbere, abo wahaye kumufata amaboko, abarongoye inama nshinga amateka, abarongoye inama nkenguza amateka, abari muri leta mvyeyi, leta ngozi, leta nsenzi, baragushize imbere ngo bajabure. Mu izina rya Yesu Kristo, uyu ni Yoshua yasizwe amavuta avuye kuri Mose, naco utamukoreye Mana. Yoshua mushikanye Kanani, ashikana y'Abisirayeli bose, kandi yaravuga rimwe bakumva kabiri. Mu izina rya Yesu turasengeye abarundi bose impwemu yo kuyoboka abaganza. Turavuze ngo uyu mugoroba umwe wese yigira inama yo guhindukira no guhindukiriza umutima ku gihugu c'amavukiro, guhindukira no gucira bugufa abavyeyi twashizwe imbere. Mu izina rya Yesu Kristo, reka uyu mugoroba ijuru rivyandike abakora bahawe umugisha n'Imana. Ijuru rivyandike ko rizobasegura uko ritigeze kubikora. Turabashize hejuru ku munara muremure aho Satana adahamvya kandi atorasha umwami. Turasengeye igihugu wabahaye kuragira. Mu izina rya Yesu
kibe mw'intsinzi y'Imana agahebuza iyo bazoraga abana babo bakayiraga abuzuku n'abuzukuruza. Turagukomeye amashi ko wuguruye inzira ku bwabo. Turagukomeye amashi ko inyenyeri zabo zaka uko bitigeze kwaka. Tuguhaye icyubahiro mu mpundu n'amashimwe. Turagushimiye tuvuze impundu hariya amashimwe n'amashi ku Mana yacu kuko yaturindiye ababyeyi bakagera kuri uyu munsi udasanzwe. Icyubahiro k'ibicimana muri byose no mu barundi n'abarundikazi mu izina rya Yesu Munyanazareti. Amen. Murakoze. Twagira mbere ya korale iri shuri twakirira umuvyeyi wacu. Iki kintu ntabwo gisanzwe kandi si ibya bose cyo gushira Imana imbere. Mpora numva kenshi ngiye mu minsi mikuru cange mu manza nkaca numva bubahwa bose atangwe ngo nye n'icyubahiro Mana mushobora byose. Uhereye kubahambaye ku muvyeyi wacu gashishikara kuba ku ndongozi zo hasi. Iyi Imana uyihamagaye urayibona. Haleluya. Iri ni iteka ridasanzwe ko twashize Imana imbere. Ndumva umuntu yashize Imana imbere yazanye amaboko atayasize muhira. Uyafate neza kuno musugira kane tuyikomera amashi menshi cyane y'amashimwe amashi menshi cyane ariko wayasize muhira naca ariko wayazanye nayikomera amashi menshi cyane. Mana ibahezagire cyane. Twakira korale irishura itwakirira umuvyeyi wacu kuri uyu mugoroba. Hari ubwiza bw'Imana budasanzwe kuri uyu mugoroba. Hari amavuta adasanzwe. Kaze korale mutwakirire umuvyeyi wacu nyene icubahiro kugira ngo tubandanize bikurikira mu mwanya uri imbere. byinshi ukimbura bige cyane urajya ukanwa nushira inzara n'inyota nibagira umwete wo kumvira uhoraho ugitondera ibyageze n'amabwirizo yiwe usorima wimbure ubwiriza imigisha ushirwe hejuru gusumba amahanga yose usorima wimbure ubwiriza imigisha ushizwe hejuru gusumba amahanga yose aho ubutunzi bwawe aho ubutunzi bwawe aho ubutunzi bwawe burindi umutima wawe uzoba aho ubutunzi bwawe aho ubutunzi bwawe aho ubutunzi bwawe burindi umutima wawe uzoba nirize kw'amatungo yo mw'ijuru uhora ushima Imana yabiguhaye niwirundanirize kw'amatungo umwijuru kuko itunga rya mbere ari umutima ushima ubworo ubutunzi bwawe buzotera imbere uzohezagirwa mu buzima bwawe bwose ubutunzi bwawe buzotera imbere uzohezagirwa mu buzima bwawe bwose aho ubutunzi bwawe aho ubutunzi bwawe aho ubutunzi bwawe burindi umutima wawe uzoba aho ubutunzi bwawe aho ubutunzi bwawe aho ubutunzi bwawe burindi umutima wawe uzoba uhora wibaza iyo wakuriye ubutunzi bwawe ukora wisunze urutonde guhoraho itunga rya mbere umutima ushima Imana uhora ushima Imana yabiguhaye utanga icicumi
n'amashikanwa yo gushima imvura y'imigisha izogwa mu rugo rwawe utanga icicumi n'amashikanwa yo gushima imvura y'imigisha izogwa mu rugo rwawe Amasiatu Yesu ni wazira idushika na pagata. Hallelujah. Woo! Yesu ni wazira. Yesu ni zira. Yesu ni zira. Yesu ni zira yukuri chamijuru. Naindi zira. Musi izuba. Twabonera mogu kizwani Yesu gusa. Yesu ni zira. Yesu ni zira. Yesu ni zira yukuri chamijuru. Naindi zira. Musi izuba. Twabonera mogu kizwani Yesu gusa. Ariho beshi abatamuzi n'abandi bashidikanya imbaraga ze kandi ubabwire bose babyumve uwemera niyemere uwanga yange ariho beshi abatamuzi n'abandi bashidikanya imbaraga ze kandi ubabwire bose babyumve uwemera niyemere uwanga yange Yesu ni zira. Yesu ni zira. Yesu ni zira yukuri chamijuru. Nainde zira musi izuba twabonera mogu kizwani Yesu gusa. Yesu ni wezira nukuri. Hallelujah. Yesu ni wezira yukuri. Hallelujah. Yesu ni wezira yukuri. Hallelujah. Yesu ni wezira yukuri. Hallelujah. Uwamami wacu yagize neza niwe byizigiro byasa abarundi twese twizigiye n'umwami agira neza. Ibyo yakoze i Betaniya ubwo yaririraga kumva ya Lazaro yahamagaye ububasha bwe Lazaro ava mu gituro ari muzima. Ibyo yakoze i Betaniya ubwo yaririraga kumva ya Lazaro Yesu ni zira yukuri chamijuru. Nainde zira musi izuba twabonera mogu kizwani Yesu gusa. Yesu ni zira. Yesu ni zira. Yesu ni zira yukuri chamijuru. Nainde zira musi izuba twabonera mogu kizwani Yesu gusa. Yesu ni wezira
Yesu niwe nzira y'ukuri. Haleluya. hari impamvu ndirimba, hari impamvu ncuraranga ibihe ncamo n'ibinjibutu gumana amahoro umutima kuko zigoye zankunda kandi ari wangwanira wiganyira ntibikibaho oya Nacho nzoba ndi kumwe na Yesu, nacho nzinona iri muri we. Nacho nzoba Yesu niwe ndinda, nacho nzinona niwe nisigiye. Oya nacho nzoba niwe ndinda, nacho nzinona ndi kumwe na Yesu. aho nose unyanga canke ivyaku bikantira zo kwiweza uwamambiwe erakaririmbo kugunesha kuko zigoye zangura kandi ari wangwanira kwiganyira ntibikibaho oya Nacho nzoba ndi kumwe na Yesu, nacho nzinona iri muri we. Nacho nzoba Yesu niwe ndinda, nacho nzinona niwe nisigiye. Oya nacho nzoba niwe ndinda, nacho nzinona ndi kumwe na Yesu. shimagizwa mwami wanje ugira neza intambara zose ngwana niuzinesha twese Shimagizwa mwami wanje ugira neza. Intambara zose ngwana niuzinesha. shimagizwa Shimagizwa mwami wanje ugira neza. Intambara zose ngwana niuzinesha. tuzoba turikumwe na Yesu Nacho nzinona iri muri we. Nacho nzoba Yesu niwe ndinda, nacho nzinona niwe nisigiye. Oya nacho nzoba niwe ndinda, nacho nzinona ndi kumwe na Yesu. oya nacho zoba Niwe ndinda, nacho nzinona ndi kumwe na Yesu. Oya nacho nzoba niwe ndinda, nacho nzinona ndi kumwe na Yesu. Haleluya. Kumenya ntimushushe, kumenya ntimushushe. Dushushe rero dutambira Imana nyakwitambira. Abatanezerewe mushindoki hejuru ntabo. Abanezerewe mushindoki hejuru. Abanezerewe. Reka rero dutangure gutamba rero dushushe. Ntaco muza gutambira Imana.
Iyo nzotambira
Cyubahiro Mana mushobora byose wewe uturinda waturemeye igihugu cyacu cyiza mwanya kubahwa ndongozi nkuru mu gihugu muri mu nzego z'igihugu mwebwe muri mu nzego nshinga amateka nkenguza amateka mwebwe muri mu rwego shingwa bikorwa rw'igihugu mwebwe muri mu rwego rw'ubutungane mwebwe muri mu nzego z'umutekano mwebwe muri mu mashengero n'amadini atandukanye mwebwe mu mashyirahamwe y'abenegihugu mwese bavukanyi barundi bene wacu tugire Kristu Yesu ashimwe. Salamu alaikum. Turahimbawe cyane kuri uyu munsi ugira kane w'ikoraniro ridasanzwe ryo gushimira Imana. Ndazi yuko aha mwese abari ngaha n'abataje n'abari mu zindi ntara baramaze guhezagirwa kubera iri koraniro. Wumvirije nta na bamwe bitanezereje cyane kandi barabikurikiranira hagufi n'abari hanze barabikurikira. None dushimira Imana yacu yadushoboje tukicara imbere yayo iyi minsi yose. Hariho igitangaza Imana ikora kuko uko twamadukorana muri ibi bikorane nta numwe arigera avuga ngo naciye mpomba ngo kubera cya gikorane namaze iminsi ntari ku kazi. Nta numwe arahomba. No kuvuga Imana iguma ikora. Imana ntiryama ntisinzira. Iguma ikora. Nico gituma tutigera duhomba. Uri imbere y'Imana ntubuhomvye. Muri iki gihugu cyacu Imana iguma idukorera vyiza gusa. Idukorera vyiza gusa kandi akataraza kari mu nyuma. Kuko uko tuyihimbaza uko tunezerwa niko nayo ihimbagwa niko itwongera. Ntakekeranya ibi bintu biriko biraba nta kindi gihugu na kimwe ku isi kiriko kirabikora. Dukomera amashi Imana yacu. Erega abandi imbere y'Imana babona kumenga bariko baramaramara. Mugabo twebwe Imana yaraduhaye ntitwamaramara. Turaje imbere yayo tugatamba nk'abigina umuvyeyi adukunda. None rero muri uwo mwaka ntawureka kwigina ivyiza byose yadukoreye. Hariho icama gisimbisha umutima abarundi iminsi yose bama bahanze amaso ijuru. No kuvuga iy'Imana iri. Igihe nategera neza ko Burundi ari ingabire idasanzwe Imana yagabiye abarundi, ngasoma muri cya gice cyo mu ijambo ry'Imana nkabona ko uburundi koko ari ingabire, niho namenyeye neza ndemeza ko aka kavura Imana irungika ari umuhezagiro. Ngo nzobaha imvura ivuye mu ijuru. N'umuhezagiro udasanzwe. Umuhezagiro wibakwe kuko abandi ntibanazi n'imvura icarico. Nico gituma twebwe turima tukimbura. Uyu mwaka
nararavye neza uwo mwaka niwo mwaka wabayemwo umwimbu utari bwigere ubaho mu gihugu cyacu. Dukomera amashi Imana yacu. Uwo mwimbu ntiwizanye, Imana yabanje kuduha umutima wo gutangura gukora kurima yasi yaduha. Abarundi barijukira kurima. Narazungurutse intara zose ndaba, biranezereza cyane kubona abarundi Imana yaduhaye isi nziza, none ubu twatanguye rero kuyikamisha. Ahantu henshi hari inyovu zaragabanutse. Nezerejwe nuko n'ubu bose bariko baratubwira bati umwimbu barawubona mu maso. Abamaze gusarura ibiraya barabizi, kuko ubu bariko barondera iyo bashorera umwimbu kuko bafise umusesekara. Imana yadukoreye cyane, dusubire tuyiha amashi. Uwo mwaka nyene naratembereye mu Barundi turayaga n'abatari bake. Niwo mwaka wiyerekanye gusumba kw'abarundi basubiye gukunda igihugu cyabo. Uwo mutima wo gukunda igihugu cyabo nta handi wajuva atari ku Mana. Ni igitangaza gikomeye cyane. Burya n'Imana iguhaye ntubibone ko yaguhaye, si vyiza kuko ntusubira gushima iyo utabonye ko yaguhaye. Abarundi batari bake bitwa impunzi, benshi n'abatahungutse baremeye kwikuraho karanga muntu y'impunzi, baca bitwa abarundi bo muri diaspora. Dukomera amashi Imana kuko uwo mutima wavuye amajyane. Kuko ahandi uri impunzi kugira ngo uzuve ko karanga muntu y'ubuhungiro, uronka ubwene gihugu bw'ikindi gihugu canke urataha iwanyu. Mugabo abarundi bonyene baribwira, mutima mwanda arabajamwo, barihindura bonyene bavuga bati kuva ubu twebwe twaje gukorera ino ntituri impunzi. Ivyo naravyiboneye kuko hariho n'abarundi bagiriza ko badakunda igihugu cy'u Burundi na gatoyi, atakindi bakora atari ukukivuma. None ubu bose ubu bariko barahezagira. Imana yacu nihabwe icubahiro, ikora ibitangaza byinshi. Ese yobandanya n'ubu izirashiramwo umutima abarundi, ntihagire umurundi azosubira kuvuma igihugu camuvyaye. Mu kanwa kacu nihavemwo imihezagiro, ntihasubire kuvamwo imivumo. Hariho ikindi kintu naco nyene gitangaje kandi cantangaje. Uyu mwaka vyaribonekeje neza ugukorana neza hagati y'inzego. Inzego z'igihugu zose twakoranye neza cyane. Nagira ndabwire ko hariho n'umuhigo n'amahanga n'amakungu yari yavuze ngo ivyo ntavyo mwoshobora, ngo uko ngo mwebwe ngo inzego ntizikorana neza ibintu bigateba. Hariho ingingo nziza inama shikiranganje yafashe, inama nshinga amateka irayakiriye ubwo nyene, inama nkenguza amateka irayakiriye. Mu minsi itarenga 3 tuzatubona ibwirizwa ryasohotse. Ivyo ntivyari bwigere biba. Kare biyumvira ko atabwirizwa rishobora gusohoka imbere y'amezi nkangahe. Ico caranyeretse neza ko ubu abari mu nzego bose bafise umutima wo gukora. Aho duca dusaba Imana rero bandanye iduha uwo mutima, ahubwo turushirizeho ingoga muri uwo mwaka ugira utangure. Erega jewe kubera serukira ihanga ry'abarundi, inzego zose nije ndaziserukira. Inama nshinga amateka none sivyo, naho botora itegeko ntarishize ku mukono ntirirengana. Ivyo none hari ikinyoma kiribu.
haba mu butungane bavuga bati ndi umucamanza akizigenza, mu bajejwe umutekano uko nyene. Nagira nongere nezerezwe n'ibikorwa inama shikiranganje ikora. Hajya hariho ikintu kimwe ukazobona abantu bariko baridoga ucumenya ko wakoze. Kera none ko abarundi batavuga bari kuhera hehe mu kuvuga? Erega baraciye umugani ngo havuga uwo bubezwe. Ubu buteruranywe n'icibo ubwanwa buca bupfuka umunwa. Kubera rero bubezwe gusa uzubona bose rero baca bavuga bidoga kugira ngo ako gahaze kaze. Bijya birerekana yuko ubushikiranganje butari buke buri ku kivi buriko burakora. Karatsinda ni leta nkozi. Mbere rero noshobora kubabwira yuko hajya nagira nkengurukire umushikiranganje wa mbere. Iyo ataba ariho banararushe none jewe ngenda ku rugamba nabagasigara arandabira ibiri inyuma akangumiriza ikirindiro mu mukomera amashe cyane. Naravuze ngitangura ingene abarundi twari mu kajembegete muri nankana igihe namutora ngo abari wafashe ibikorwa nawe nyene ndazi yuko mwamuvuze ko vyishi. Ntitubeshanye ubu twaravuze yuko atakwiyorobeka. Ntitubeshanye umushikiranganje wa mbere nawe nyene mwaramuvuze ko vyishi. Kandi ubu besha arabatangaza ubona bariko baratangara. Imana ni nziza cyane kuko iziragaragaza ivyo abantu batazi. Ujya mukozi w'Imana arakavuze neza ngo nibakubwira yuko uri umukene uravuga uti wambonye ubw'inyuma ntuzi ivy'Imana yashize indani. Ayo majambo yose muvuga mabi ku bantu muriko muraba ubw'inyuma ntimuzi ivy'Imana yabashizemwe hagati muri bo. Ejo bazobatangaza bavemwe ivyamwa mwe mutangare muti yari uyu. Imana araguhezagiye ntihashake haze nde akuvume ntumo muvumo ntufata. Twabibonye akarorero kubavumye Burundi umuvumo warafashe. Dukomera amashi Imana yacu. Ahora nagenda bacira gace ntimuze musubire kwihutira kuvuma. Ahubwo murahezagira nimwabona ibitagenda neza ugenda umwegera umuhanure. Hako ugenda kumuvumira mu bantu genda umwegere umuhanure mugenza we muhanure. Mubere umumarayika. Mbega none wewe ko wafashe umwanya wo kumutyoza wo kumuvuma nta kuntu wohindukira ukamubera umumarayika we kuri ntore. Kuko iyo uvumye no kuva uvuze kuri ntore uri mwiza. Naje acavuga ntagatima ariko. None kuri mwiza wewe ni kubera kwinda kumuvuma utomubera umumarayika ukagenda ukamuhanura. Kuva uno munsi mutangure kuzana umutima wo guhanura bagenzi banyu. Uyu mwaka je nawubonye ko nk'igitangaza cyane cyane mu kugwanya ikiza coronavirus. Nabibabwiye nta mikoro Burundi bwari bufise. Mugaba Imana iradufasha twese abarundi turabona yuko ari umwasi dutegeza kugwaniriza hamwe. Nimwiyumvire muravye ubukene bwacu. Iyi Imana itadufasha tuba tugeze. Mugabo ingene Imana ciduha uburyo bwo kugura imiti, bwo kugura imiti yo gupima. Ingene Imana yabikoze niyibizi gusa. Niyibizi. Imana yaradufashije ikiza corona. Noneho bo cyatagwe kumera nka gripe. Uba abantu barandura ntibagwara. Ico gitangaza ari gihigantuze.
ndababwire burya ikintu cyose muzobona kuri iyi si ntimuze mugifate minenegwe. Twe mu muryango twatanguye amasengesho twitegurira inoyere no kugira umwaka uhere neza, kuko hariho abakozi b'Imana batwigishije neza. Burya ugendereje neza hariho abazi igihe amadayimoni akorera. Amadayimoni mu mpera z'umwaka arakora. Ndababwire kubera iki? Abantu kuva mu kwa mbere baba barushe batagishaka gusenga kuja imbere y'Imana, hanyuma uko bagenda bararuha amadayimoni nako nikaduga. Hageze mu mpera z'umwaka rero agacaba menshi, nico gituma mubona amasanganya menshi, abantu bagapfa bakagira gute. Twebwe rero twafashe tuti tujya dutangura amasengesho gushikaho ayo madayimoni muri iki gihugu cacu areke kutumara. Tugitanguye amasengesho, je ndababwira ingene ibitangaza biza. Niho rero ya madayimoni yaciye azuka, kuko twagiye tubona. Nimwibaze indwi yaheruka mu Burundi bwose, indwi yose hari habonetse abantu batarenga 43 bagwaye corona. Mu ndwi yari yarenganye. Turiko twumvikana n'umukuru w'umugwi ugwanya corona yuko ubu tugiye tugware gushikishike kubusa. Tuza tubona mu minsi tarenga 2 iduze sinzi caravuga ntani n'amadayimoni wanamagerageza aje kubera dutanguye amasengesho. Tavuga uti Mana ntotumara amazi. Niho hahera indwi tubona abantu bandura ari benshi. Baja kuraba abari mu bitaro ingene bangana, basanga mu bitaro nta n'abantu 30 bariyo. Basanga nta muntu n'umwe ariko ahemera muri vya vyuma. Tavuga uti none abantu barashobora kuba banduye barenga 5,000, hakabura abaja mu bitaro nda 20. Imana dayimoni ya virisi yaraje, mugabe Imana naje vuga iti nawe ntacu bakorako. Ucumenga ni gripe. Nivyo ntibitangaje kayemwe. Ahandi tukumva bari yugaranye. Mugabo twebwe igacizi gaca yimerera nka gripe, umuntu akandura mugabo ntagware. Nigitangaza. Nta kintu giteye ubwoba mwisi nk'iyi coronavirus. Muga mu Burundi ntabwo badufise kuko turi kumwe n'Imana. Turazi kwidukingira. Uyu mwaka Imana yaradukoreye vyinshi. Uravye igikundiro Uburundi bwagize muri uyu mwaka nticari bwigere kibaho. Kuko ubu n'utwanka aramaramara akabivugira mu byongoshwa. Nishirahamwe rya Buraya ubajije igihugu kimwe kimwe cyose kivuga kiti twe twarahejeje, twararekuye, twaramaze hasigaye gusinya gusa. Nuvuga yuko umwe wese arumva kumenga n'isoni ibintu bitera soni kumva bakivuga ngo Burundi. Nico gituma rero abarundi ndabaremeshe turi kumwe n'Imana. Mureme noneho muratanguye kuvyerekwa kuvyumva. Abakozi b'Imana barahaye rero bariko baravyemanga ibigira bibe ku gihugu cy'u Burundi kuko barabibona. Umukozi w'Imana aratubwiye ati Uburundi ni twebwe abarundi twabwishe kuko nitwe twabuvumye. Kuva uno munsi tuvuge tuti igihugu ciza cy'u Burundi, murabe Burundi gene buca babwiza. None rero mu kanwa kanyu hagume havamwo imihezagiro, duhezagira igihugu cacu. Mu kuvuga igihugu cyawe uvuga uti Uburundi igihugu cyacu ciza twahawe n'Imana. Rero ntihagire umuntu azosubira kwihebura, ntimwidodombe. Baratwigishije neza bati reka kwidodomba. Imana ni nk'umuvyeyi nyene. None weho iwawe abana uri kurabagaburira ubahera rimwe bose. Uwa mbere aratangura, ugaha uwa kabiri, ugaha uwa gatatu. Mbwira mugiye mubona uwa kane ariko ari kumbagaza yidodomba yuko wamwimye.
ucugira iki ucubandanya umuha uri umuvyeyi ucubaza kuvuga ngo banza wikumbagaza ni waheze urambwira n'Imana rero itaraguha ukavuga ngo abandi barose je sindaronka uba wicereje kuronka uko twidodomba mu gihugu niko Imana ikivuga iti reka ndabarindire ndabe ntimunyizeye jewe ko rero Imana twayihamagaye tukayiha ikibazo ca mbere tumenye yuko Imana yaraduteguriye ivyiza reka kwidodomba kandi mureke gusakuranwa ivyiza biri mu nyuma ibi muvuga ngo muriko murasakuranwa muriko murya ibidakaraza hari ibikaraza bigira biza ngo reka ndabirye n'ingoga naho uri kurya ibidakaraza ukazubona wahaza ubuda bwafoye haciye haza ibikaraza reka kugira umunoho Imana igira iduha ibikaranze byiza biryoshe uwarose uno munsi ntace rero atwishimako uwarose uno munsi ntatunungwishe kuko natwe ejo tuzomunungwisha asigara avuga ngo bwa bundi sinari intunze bashe nagira ndababwire ukazotunga ikintu udahawe n'Imana umenye ko ari ca shetani Imana irakubundabundira umunsi umwe ikakikwaka nico ituma abarundi baza ubwenge bace bivuga ngo ico hawe no gutora ucakwa no gutakara tunga ivy'Imana yaguhaye nturye ibintu bitari gwawe nagira ndababwire ko Burundi twamaze kujabuka ni haba twarariye tudakoze ajya yaramana mugubu twarajabutse ututegeza kurya dukoze Yosuwa amaze kujabuka mwarumvise amana basubira kuyaronka barya bakoze none rero mubimenye ni mwari mwarariye mutakoze mwicaye uno munsi mubimenye dutegeza kurya dukoze ko twarajabutse igihugu cy'u Burundi ega burya je ndabwira beshi ntibazi ko igihugu cy'u Burundi bagifise murazoja kumviriza abantu banko Burundi akubwira ngo umunsi tuzofata Burundi aburi mwontutse anywa amazi yo muri ico gihugu arya ivyo kurya byo muri ico gihugu agaca avuga ngo umunsi twafashe Burundi ubuhe kubufise n'ubunyene nibijya mpora ndababwira nti ubu Burundi ni gwacu ntaho tuzoshirana naho twoba miliyaridi 10 tuzogundanira hanyene ni wacu none uza gufata ivyo ufise ubwo bwose bwari ubujuju kumva yuko igihugu atacu ufise n'ubujuju none wocu bakagutatacu ufise twajabutse rero ndababwire imigenzo ya kera duca tuyiheba imigenzo yo mu bugaragwa hamwe twicana ijya migenzo yose duhebe twarajabutse kuko tukabandanya imigenzo ya kera Imana izoca ituvuma aho twari kugenda iminsi 20 tuhagende imyaka 20 uko twitevya ubutagondwa nibo bwatumye abanyesirayeli bahagenda imyaka 40 erega Imana yari ibazi ko ari ntagondwa Aroni yaratevye arabivuga neza urabizi nawe ko kwa abantu bafise igikanu cakomantaye ni ntagondwa natwe urabona Imana ingene yaciye ibagirira akantu aho baje hari hajya hakurya ntihari kure bagera n'amaguru bakabashitse nta minsi 2 yarimo muga Imana iravuga iti reka mbaze ndabacishe kure mugira amagume mubone ko nkomeye gutyo niho muzokwicisha bugufi mukagwa munyibuka none natwe abarundi Imana yaratubonye ko turi ntagondwa tukicana tukanka igihugu cyacu hama kivuga iti reka rero mbanze ndabacishe mu magume mu magogwa hanyuma ni nabarokora muzomenya ko ari je nabarokoye nimumbwire uwovuga ngo ni je nazaye amahoro ninde narabahaye akarori inzego z'umutekano ingene zakozwe Imana nyene yavyikoreye none wa mukozi w'Imana avuza tubacashika ngo afande ivyo vyaramyeho muhuye n'umujadaru mecaye no musoda waje kuvuga ngo afande
mugarabu no musi ubu tubona bariko bakarifti kera hari wakarifti imodoka y'igisoda Imana aravyikoreye nyene kugira ngo itwereke ko ari yibikoze kuko niyibirema ikabikomeza hanyuma gutyo umenye ingufu zawe aho zigarukira ucumenya ko ari hizimana zikomeye waburaniwe aha rero nico gituma ndabwira nti duhindure imigenzo ya kera twari dufise tuyihindure tuje mu migenzo mishasha kugira ngo ntitwikwegere umuvumo w'Imana hariho ibintu Imana yanga kandi ntimugire ngo ni vyinshi Imana iranka kuyibangikanya irapfuha Imana ntishobora kwihangana uyibangikanije n'indi Mana ntushobora kuja mu misa nguveyo ucuja ku bapfumu ngo Imana izoguha umugisha ntibikunda ntushobora kuba ufise ihiritse kugiye gutambira Imana irapfuha ico kintu iracanka irashobora kurandura ihanga kubera gusa mwayasa mukayibangikanya n'indi Mana ica kabiri Imana yanka iranka ubusambanyi ni mumbwira ahantu mwumvise ihanga ryagiye mu busambanyi gigeze rero nk'umugisha Sodoma na Gomora vyagenze gute Abanyisirayeli hamwe batanguye kushika vyabagendeye gute Imana ntiyigera yihanganira ubusambanyi mu vyitihanganira birimwo ica gatatu Imana itigira yihanganira igiturire ku ndongozi gufata ivyihanga ukabigira gwawe igiturire Imana nticihanganira nitwabare twari mu migenzi imwe ya kera mumenye ko tujabutse n'indi discipline shasha twihane ivyo twakoze vyose twibere baza Zakayo yaciye avuga ati mbere rero je nivyo nanyonoye ngira ndabisubize mbere mwibona nanyanganije ndamusubiza inshuro zinga Yesu nawe caranezerwa ati urukiza gwashitse muri iyi nzu kuko n'uyo yabaye umwana w'Imana natwe rero no munsi urukiza nirushike mu Burundi twimerere nka Zakayo ivyo twakoze tuvyihane Imana iranka ubusuma iranka igiturire wajabutse hebana n'ivyimviro vya kera kandi amuhava mwimvira ngo ndabesha reka sabe umukozi w'Imana ngaha adusomere muri Yozuwe ikigabane c'indwi agisome cyose niho twumva umugani neza ingene umeze kugira mumenye icari cyo kunyonora Imana irashobora kwicihanga kubera umutegetsi umwe indongozi imwe yari igiturire cyane yanyonoye twese abarundi gaha tugaca duhanwa twese kubera indongozi imwe reka badusomere rero mwumvirize akaranda kabaye ku ndongozi imwe kakicisha igihugu cyose Icaha ca Akani ariko Abisirayeli bacumura mu vyagizwe inyegu y'Uhoraho Akani mwene